ugorora Bibiliya zanyu. Tugomba dusubire twige. Bwira mugeza ngo tugira twige. Amen. Unkundire ngomba kugenda bukebuke kandi sinza gufata umwanya munini, ariko shaka ko wumva ikintu ngomba kuvuga. Izina ry'Imana rishimwe. Ngomba gukora icegeranyo c'ivyo twashoboye guhabwa muri kino gikorane cacu. Abakozi b'Imana ivyo batugaburiye kugeza uyu mwanya. Abantu narababwiye raba Petero wa kabiri, de Pierre chapitre 1 verset 3 à 4. Munshirire ngaha kuri ekran. Ndashaka mumviriza iki kintu. Ndashaka remba bagandiriza ikintu ndabasabye mu Mana we ugiriga ubuntu. Yavuze ku ijambo ryo kurangara. Je ndarifisa ha kurangara. Nanditse kurangara ni gusamara, ariko natwe abarundi kurangara turayivuga. Warangaye, bibaye bityo kubera warangaye. Kurangara numva rero papa ari ikintu agomba kuvuga. Imana ikugirira ubuntu nturangara uvyumve, kuko ukurangara niko kukwishe. Ukurangara ntabwo uruhishijwe n'abantu, nturuhishijwe no kuburanirwa, nturuhishijwe n'ikintu cyose. Si umugore akuruhishije, si umugabo akuruhishije, si abana bakuruhishije, uruhishijwe no kurangara. Umuntu atarangara ntaruha, kuko umuntu atarangara aba afise intumbero. Umuntu atarangara aba afise icyo ariko araraba, vuga ati je hari ikintu ndiko ndaraba. Kurangara se kwa nukuba mfise objectif, mfise aho ndiko ndaje, hama ngaha amajwi ari ngaha yampamagara nkayitaba. Uko niko kurangara. Nkava kuri objectif yanjye nkaja kuraba ibiriko birasemerera ku ruhande, tutavuganye, tutaganiriye. Mbe murazi impamvu Imana igiye kukuganiriza amasezerano, igiye kukubwira icyo uzokugira, itigiriza no mutemo? Mbewe ntacyo wigera wibwira iyo ubona Imana ikuganiriza wowe wenyene. Ufise umugore ntihamagara umugore, ufise abana ntibahamagara, ikaganiriza wowe. Ibishatse kukubwira ngo ni wewe nayo gusa, abandi bose hagarika, tumbera aho ndiko ndakubwira. Mungu kurangara. Vijana muri ngaha mwe muvyumve n'ingoga. Ikibabaje ni ko mwebwe mutavyumva, mwe ni mutaza kumva. Ikimbabaje nuko bishora kumva bakuze kandi ikorane kiwanyu. Mugabo natumiriye bose kuko amahirwe turacayafise twese. Tufise iyo turi kuturaja, no ufise iyo uri kuraja. Ikosa Aburahamu yagize iyo kumviriza Sara akamwereka ibintu byose akamuha ugutwi, bigatuma bavyara Ishimayeli atari we wisezerano. Hageze igihe cyuko Isakaza, Aburahamu ntiyasuye kuganira na Sara. Uri no gutwiyumvira, yaravuze ati nosubira kumubwira ko Imana imusavye uyu mwana, arasubira kwica umugambi. Yagiye atamubwiye kuko yaramaze kuhabwa intumbero. Intumbero ya mbere yarapfuye, aravuga ko Imana impaye amahirwe ya kabiri, sinshobora kuyatakaza. Musi y'izuba dufise amahirwe abiri yonyene, aya gatatu no kuja ku mpanda. Urashobora kwica ya mbere ikakongera ya kabiri, ariko iyo wononye ya kabiri nta ya gatatu ahari. Ndabira mugenza wawe nta ya gatatu. Hano twuzuranye n'abantu bamaze kwica ya mbere. Rwanishaka Imana ikongera ya kabiri, niyo yakongera ntuyapfisha ubusa. Birashoboka yuko wavyaye Ishimayeli, Imana igira guha amahirwe ya Isaka. Niya guha Isaka ntusubire kurangara, ntusubire gusamara, kurikiza icyo Imana iri kirakubwira.
abantu mutegereje ko hari ibintu Imana izorema bishasha nga ndaguhebuje ko ntabihari. Havye Imana yiteguriye gusubira kurema yarahejeje. Ibyo byose umugabo yabiciyeko yabivuze. Ndataka munisikie vizuri iri jambo umviriza munisikirize vizuri, musikie neno la Mungu. Kuko ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye ivy'ubugingo no kubaha Imana vyose tubiheshwa no kumenya neza waduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Manzororere numva ishavu mu mutima afite ritari ishavu ryo gukora ikibi, ishavu ryo kubabazwa nuko Bibiliya yacu ivyo dusoma, iyo tubisoma tubona bicuruye, biracuruye, bihagaze neza, birumvikana iyo tubisoma, iyo tuvyigishwa, iyo tubihabwa bimeze neza, biri ku rutonde, umugani wa Ndabahizi, biri kuri ritme. Ariko twagera kubibaho, kubaho ico twasomye nico twasomewe bikaca bicuruye. Iyo turi hano ibintu bihagaze neza, iyo dusohotse bica bicuruye. Tugarutse ngaha twumviriza Imana ingene ivuga, twumviriza ingene tubwira, tukumva ni okay, tukavuga amen, tugacakira, tugakora mu mifuko, tukaza tugashira mu masanduku amafaranga, tugakora ivyo dukora, tukabikora byose twumva bihagaze neza, ni okay, vyabaye nivyo, kandi Imana ntibeshe, ntiturabasazi. Iyo tuvuga amen, iyo tuduza amaboko ibintu twariko turagira nga ntiturabasazi, tuzi ivyo turiko turakora. Turashaka kwibaza kubera ko iyo tugiye kugira ngo bishobore kwambara umubiri. Erega ivyo nivyo umuntu ategeza kwibaza. Umuntu afise atarangara n'umuntu wo kwibaza none ibintu nakiriye gute, ibintu nabwiwe gute, ibintu nguma mbwigwa, ibintu nguma nandika ko ndavyizeye nemera ko ari vyo, mugabo hagera ko ndabibamwo bigacura. Kubera iki bicurana? Hari umuntu ari karanyumva? Ubushobozi bw'Imana bwayo bwaduhaye ivy'ubu bugingo, haiko vya mbinguni, ivy'ubu bugingo turimo. Uwezo wa Mungu tayari umeshatupokeza, hatuishi tutaishia, kandi turi njiji, kandi ducuramye, tutazi ivyivuga ko tuyifata ko ari bisanzwe. Mugabo sinzi ngene ariko abantu kutamenya ko dufise umwansi, ariko ishengero kutamenya ko dufise umu adversaire, ariko ishengero kubaho ryibwira yuko Satani ni birya mwamubona ku mafoto n'amahembe, mubona umenga batani ibintu n'ubundi n'amafilme twaturabiye y'ibizombi. Ti Satani ni kizombi cha filme nyene. Ibilisi, Shetani alianza wazo ya kufanya ubaya, yenjo mwanzirishi, kandi yatekereje gukora ikibi atari mwisi, ari mwijuru imbere y'uwamuremye. Urakinisha Satani, umuntu yatanguje ikibi ari kumwe n'Imana. Yenjo mwanzi niwe lo créateur w'ikibi, niwe soko y'ikibi, niwe se kibi. Uraja ngao una marche, unajifabia unataka hapa mukapi, unafikiria Shetani ni mwenzako, umu adversaire w'Imana. Umuntu yavuze ngo jewe singwana n'abapresident, ngomba kugwana n'uwabaremye. Nemeye ku umwasi wawe wewe, nzokugwanya wewe wa Mana. Urakinisha umuntu Yesu yabonye mwiyerekwa akorotse, Yesu akabivuga ariko arakoma induru, akavuga ngo mbonye akorotse isi bonye ibara. Urazi kumva Imana ivuze ngo isi bonye ibara? Ari Imana lo créateur de l'univers, ari we yaremye ijuru n'isi, akikanga ngo yo kirakorotse, hamukijajara. Imana uwo Yesu akacavuga ngo muhumure, nubwo mbonye akorotse, nubwo isi bonye ibara, mwebwe munyizera, mwebwe muhanyakiri, mwebwe munyemere, muhumure muri jewe. Manza umvirize, muri jewe muze muyisobanura igitwa amatwa bivuze, shaka unyumve. Amen, uyivugire mu mutima.
aravuga ngo nubwo isi ibonye ibara hari abantu batarimwo, kuna wengine hawamo, hari abandi batarimo. Arababwira ati mwantu mwamwe ndamubonye nivyo ateye ubwoba agiye gukoreshwa ibintu bikomeye, ariko muhumure muri jewe nta kibanza hafite. Ubunyu uzogenda ujandajanda aho hanze utari siri yuko muri kumwe neza na Yesu, ngo akugenze gute shetani, akugenze gute? Nashatse kugira ngo ndabumvishe igituma wowe uribwira ngo ni jewe ngo nagaservo kanje ngo kambesha ngo niko kanshuka. Oya, abo tunigana, apana abo tuvugana, apana abo tunegosya, apana abantu turamutsa, apana abantu tubana, abo dukirana, abo tunigana, saba inyama n'amaraso, ariko ni mwe mu mbi. Vuga ngo mbi, vuga cyane ngo mbi. Tutagendeye muri uyu mugabo, guma mu vyifuzo ntacu zo kwigera ubona. Ibitu urabona twatanje twanezerewe, mugabo utamba gusirimba n'umwanya dusirimbe dusimbe tunge havutu cyo dusubira kugenda kubimirizo. Mbeko mu vyanga kumurizo sekwa kw'Imana yahejeje kubwira kuri w'imbere. Raba ubuzima bwawe uri w'imbere, we uri w'imbere gute? Ubu gukoresha yarakwankiye kuza kusenga dimanche, hagati yawe no gukoresha umurizo nini? Ko yakubwiye kuri uwo hejuru utari uwo hasi. Ababizi kuri hejuru ni bande? Wiravye ubona uri hejuru. Ko yakubwiye kuri uw'imbere utazowinyuma. Mbe urazi Imana ikukubwira ngo uzowe uri uw'imbere. Kuba imbere urazi icyo aricyo. Imana ikubwiza uw'imbere. Uw'imbere woruha gute? Igushize hejuru. Erega kukubwira ngo uzobo hejuru ntuzobo hasi, ishatse kukubwira ngo ndagukuye mu ntambara, uzoba hatagira inkomanzi, uzozura biraba gutya ku bandi, ariko we ntibizokubako. Iryo ni sezerano. Tuko turaganira, ngomba mbaganirize hama dutaha. Hari ibintu Christophe, mana we, hari ibintu bikwiye guhinduka. Numva shaka kuvuga ye Mana we, ubushobozi bw'ubumana bwayo. Petero aravuga ngo bwaduhaye ivy'ubugingo no kubaha Imana muri vyose. Aha hari ikintu gikomeye. Mana avuga ngo tubiheshwa no kumenya neza. Avuga ngo kumenya neza. Tubiheshwa no kumenya neza. Tunawipokea, tuvyakira mu gihe twamenye neza. Tushobora kwakira utabimenye neza. Tubiheshwa no kumenya neza. Kumenya neza. Tubiheshwa no kumenya neza. Lazima utambue, utegereza kubimenya. Ubiheshwa no kumenya neza. Urangara kubera ikino. Kandi turabikeneye, twese turabikeneye, mwese murabikeneye. Ivy'ubugingo turabishaka, birahari, mugabo turakenye tubihagazemo. Kubera iki? Tubiheshwa no kumenya neza. Ntibihabwa abantu barangaye. Come on guys, murika muranyumva? Ntitubiheshwa no kurangara, tubiheshwa no kumenya neza. Kumenya neza. Kumenya neza. Uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza, lazima tumujuwana, tumutumbere. Yabitubwiye mu gatondo, tumutumbere. Akenshi ndababwirira ijambo riri muri Hebre, mwese abana banje bama baryumvise. Mbe murazi gituma nama nabwiye abana ngaha nkababwirana. Iyo wumva papa aguma agarukana ijambo mu muvyeyi wawe, aguma arigarukana, nuko atacu muri arikorera. Kandi abona ngo ivyo mwe muri ko murasaba, ni mureke kubisaba, ni manze muhagarare kuri ico kintu kiguma cirepeta.
gishire ku mutima ivyawe bihagaze ku gutahura ivyo bintu biguha bigaruka. Nama nababwiye Bibiri ivuga ngo mutumbereye Yesu wenyene kuko ari we nyanduruko yo kwizera. Niwe nyanduruko yo kwizera. Niwe nyanduruko. Niwe nyanduruko. Barundi kazi. Niwe nyanduruko shengero rya Kristo. Kristo niwe nyanduruko. Yeye ndio anasababisha. Niwatuma biba. Niwatuma bikunda. Mutumbere Yesu wenyene apana babiri. Yesu wenyene. Munkurikirane rero munyumvirize ikintu bakuvuga. Tukuma tuvuga mugabo ntimudutahura. Ntimuvuze raba Habakuki igice ca mbere n'abatari ca kabiri. Ca kabiri ndabira Habakuki. Era. Umviriza. Nzohagarara nsibamye nje ku munara wo gushiba mako. Nkenguze ndabicari bumbarire. Nico ndi bumwishuri. Kuvyamaganya yanje afise amaganya mwavyumvise nkayo ushobora kubufise. Agiye ku munara wo gushiba mako, agiye ku musozi w'Imana kuganira n'Imana. Ngiye Imana iraje. Ehera abamanuka. Mazuhora aranyishura acaraza aramwishura ariko arasenga. Aramubwira ati andika ivyo weretse. Afata ikaramu n'urupapuro arandika. Uvyandike kubisate mu nyuguti zisomeka kugira ngo ubisoma agire gute anyarutse. Manuka hepfo. Kuko ivyerekanye bifise igihe vyashingiwe kandi vyihutira kugishikako. Aho hose ariko aravuga ati eba ijuru ryitavye kweri. Ibintu bigira bihinduka amaganya agira mperane. Kandi Imana ntiyihenda, ntigira esheke, iramubwira ngo bigiye kugushika. Ntibizobesha, aho hose morale ni morale. Amena ni zameni kuri Habakuki. Naho vyotebagana Habakuki akantu karahindutse. Kube hagiyemo gutebagana. Akantu karahindutse. Imvugo y'Imana. Ibi vyose utegeza kubitahura. Naho vyotebagana ubirorere, subire kurorera. Ningene ndemerewe. Urumva ingene abantu batsitara ku Imana irikiravuga. Nyumvirize. Aho Imana yiyumvira ngo ntirikiramubona, aguma yandika ivyo ari karavuga. Kumbe yamubonye mu mutima. Ehera, kuko bitazobura kugira gute? Bitazobura kugira gute? Ntibizogira gute? Manuka. Raba rero Imana ikiramubwira ku murongo wa 4. Raba rero ibi ndakubwiye wahevye guzinga muga ndiko ndakwitegere. Umutima wawe ugize gute? Ugize gute? None uranshavurira turararana. Turatahana. None ko je ndiko ndavugira Yesu kandi ivyo ndiko ndavuga ari ivy'iwanyu. Nashatse kugira ngo tuve muri shosho. Tuhagarike shosho wiyumvire kubw'ubuzima bwawe. Tekerereza ubuzima bwawe. Nibiki biriko birahinduka. Tuzoguma dusimba. Tuzoguma dutamba. Wowe uri kuravuga ngo ushaka kurongora no kurongorwa. Ushaka kurongorera muri vide. Hewe, ushaka kurongorera muri vide mu rugo ngo rukomere. Mushonje rukomezwe niki? Mwe muyumvira ko ari akazuru. Muyumvira ko ari amataye. Muyumvira ko ari inzobe. Mwiyumvira ko ivyo vyose muri ko muratekereza sivyo. Nugutekereza ari ibintu Imana yamaze. Imana nta kintu gishashi gitegereje gurema. Yarahejeje uyu mugabo ejo yarabitubwiye. Mungu aishamariza ahasigaye ni twebwe. Umutima wawe urikakishije ntutunga. Imana iramubwira ati mbona unanisirikia. Nije ndabikora, nije waje gusaba. Kubera ikiganiro tugiranye uburarakaye. Abantu badakuze mu mwuka. Abantu badafite maturité spirituelle. Nibo bantu baba batsitaye, utudozo turabatsitaza. Ngurabona, ngo yambwiye nabi, ngurabona, ngo aradukankamiye, urumu bebe. Acaramubwiye ati ariko nubwo wikakishije kandi udatunganye, umugorotsi wanje azobeshwaho niki? Okay, ukwizera kumbwire kunsigurire wewe. Ukwizera seke. Kurimo date. Kurimo umunsi. Ndakubaza. Nimba muzi ukwizera. Ukwizera kurimo gufise date. Gufise umunsi. None ntiwizeye. Je nawe ntitwizeye. Nitwitwa bizera. Ntiturabizera. None turikakisha ukwizera ntikugira date. Wowe wizere. Narinda bitegereje ejo ntivyaje. Subira wizere. Amatanguriro y'umugorotsi yanyiganyijwe. Umugorotsi yokora iki? Akomeza kugira gute?
kwizera. Garuka rero, garuka harya hantu munyumvirize. Tubiheshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Come on guys, mukujya manuka umviriza. Ivyo vyatumye aduha ivyo yasezeranye vy'akaburarugero. Aha niho teme yanje ihagaze. Teme yanje ihagaze ngabazanye agenda mwandike. Ivyo vyatumye aduhereza, umviriza, adusezeranya, aduha ivyo yasezeranye, yarabiduhaye. Bwira mugenzi ngo yarabiduhaye. Vy'akaburarugero. Abumva ikirundi neza, ndazi ko harimo abanyarwanda ngaha, mwihangane musome muri Bibiliya zanyu. Vy'akaburarugero, iyo avuze ngo biburarugero, ni ibintu utoshira mu biharuro, ntibigira urugero, ni bingi sana. Imana yaradusutseko ku buryo ata bintu utobiharura, nta calculatrice yo biharura. Yaduhaye ivyo yasezeranye vy'akaburarugero. My dear, ni wibazana wicaye ufise bingahe? Ivyo uzi muri ivyo vy'akaburarugero ufise nibiki? Ko twabihawe n'ahantu na uyu mugabo yaraya cokonoye muri je. Ivyo vyatumye mutumishi aduha ivyo yasezeranye vy'akaburarugero. Umviriza rero impamvu rero bihambaye cyane. Ndamanutse kugira ngo vyumve bihambaye cyane kugira ngo bibatere gusangira n'Imana. Apana Imana miniskire, Imana majiskire. Gusangira, vuga ngo gusangira. Gusangira n'Imana akameremere kayo. Donc akameremere ka papa, akameremere ka papa ni patron. Umuntu yoshingira ntaye ko Imana ari umukene ngahaninde. Muravyemera yuko isi n'ibiyuzu yari vyiwiwe. None Imana ikubwiye yuko ivyo bintu yaguhaye yifuza ko musangira. Mana we, ndasengeye abantu babiri batatu banyumva umugoroba. Imana ikeneye kusangira kameremere nayo. Ahantu hasazi numva umenga no ibintu byose navuze no manza nkabireka tugateba ahantu. Imana yaduhaye ivyo yasezeranye vy'akaburarugero. Pour quel objectif? Kubwiye iyihe ntumbero? Ashaka ko dusangira kamere. Dusangira kamere. Wonse Imana ntisonza, usonze gute? Imana ntiburanirwa, uburanirwe gute? Imana isi nibiyuzuye nivyayo. Muravyumva gashengero? Muravyumva gashengero? Mana we, muravyumva. Mana we, baravyumva. Imana ishaka ko dusangira kameremere. Dusangira kameremere. Ukwira barikondi. Kandi hari n'ijambo rivuga ngo uwijurari niko nanje. Imana yaravuze ati ntitwongana ntaguhaye. Nico gituma ujya mwana w'icangaza agarutse yamenye, yarisubiyemo, amenya uburenganzira bwiwe, amenya yuko ati nubwo ndiko ndaragira ingurube, nubwo ubutunzi bwamperanye, nubwo iwanje bwaheza, ariko kwa data buracari. Ikituma rero subira kuba wa wundi wa kera. Lazima nirudie nyumbani, lazima nirudie gutengeneza na papa kugira ngo subire kandi mu vya papa. Agezeyo arasavye imbabazi kubera amakosa yakoze, abwiye papa teshira mu bagurano. Aramubwira ati wowe mpagurano gute? Identite ya naramaze kwishiraho, ntibigikwagarutse nico nashaka, ni mubagi kimasa. Hama hari uwundi ari mu rugo rero, naba rero muri ngaha bari mu rugo ariko batazi uburenganzira bwabo. Mukuru we ngwaze ararizwa n'ukuntu mutoyi we yagarutse, bariko baramukorera umunsi mukuru, ararira. Urazi se wengene yamubwiye, yaramubwiye ati ndatangaye cyane, umbwiye ngo sindakubagira gahene, sindaguha intama, uri kusaba intama, ivyanje vyose ari gwawe. Je narinzi ko dusangiye kamere, none ntidusangiye kamere. Wewe ushaka ndaguhe cyangwa uritorera? Yaduha, vyatumye aduha, vuga ngo aduha. Ivyo yasezeranye vy'akaburarugero.
kugira ngo dusangire kamere nawe. Ahantu mutahumvise ndababwira cyane cyane ngira mbwira abana abashitsi mwaje nta kundi mwe kandi usanga ari nabo ariko rakira kurusha abana banje tukiri kumwe musinicokeshe ndashaka muve mu kurangara turoranirwe va mu kurangara turoranirwe kuroranirwa s'amasengesho ni haki yetu ni droit yacu n'uburenganzira bwacu kubaho neza n'uburenganzira bwacu muriko muranyumva n'uburenganzira bwacu shengero rya Kristo abariko baradukurikirana hirya no hino n'uburenganzira bw'abana b'Imana. Nico gituma Yesu yabwiye umunyamahanga kazi aramubwira yaraje kumusaba ngo amukirize umwana. Urazi ijambo yamubwiye yaramubwiye ati sinshobora gufata umukate w'abana kwa sababu gani umukate ni wa watoto. Sinshobora gufata umukate w'abana ndawuhereza utubwa. Ibitangaza ni vy'abana. Peti uri kurambwira ngo ndaguha gatama ngo sinakuba ibinye nuritorera n'uburenganzira bwawe n'uburenganzira bwacu. Imana ishaka ikirero ikeneye kwimwemu yacu. Uyu mugabo yarasiguye les trois dimensions z'umuntu. Dimensions zitatu zigize umuntu. Umuntu agizwe muri dimensions zitatu: corps, âme et esprit. Iyo esprit is strong kuko niho bikomoka ndaza kubibereka. Iyi mpemu iri strong ikijera ame na corps. Mbe kubera ko Imana yavuze ko turi muri trois dimensions. Ubu Imana yonezererwa yuko dimension y'umwuka gusa ariyo twozamura iyo umubiri remerewe. Murazi uburyo umubiri ngene urekrama. Urazi umubiri ngene uturembeje. Urazi ngene uturembeje. Uburinja saa sita no mwijoro ishavu rikabarira duza. Ubu Imana yotubwira ko turi muri dimension zitatu akavuga ko akeneye ko byose abisanga biri stable. Niko mu Batesalonika avuga ngo nkeneye gusanga ivyo byose biri stable. Ubu rero stability y'umubiri niki? Waje wambaye ubusa ubu nturyohewe ko wambaye neza papa. Ivyo ufurahi tunapendeza. Iyo umuntu akubwiye ngo ndabe uraberewe ntumva ingene ikiro ciyongera. Kuberwa si vyiza. Kuba mu nzu nziza si vyiza. Ubu kurara ku matera y'ibihere nivyo biryoshe. Uri mu mwuka ariko njya ku matera yo mu bihere. Ivyo bintu ndabibwiye. Murika muranyumva. Kandi ibi byose ntibikene siyo maji bragata. Si ibintu byo gukoranya ubukonikoni no guhindura mind. Bibiri ivuga ngo muhinduke gose mugize imitima misha. Mugize imitima misha. Mwari karanyumvaga ama yaduhaye gusangira kameremere nayo mugara avuga ati ntibikunda si ibintu byo mu mwuka ifo ko mfata ibintu ivyo nasezerana ndabimuha ifo ko aremera namana bibabwiye hari gituma Yesu yavuze ngo uzonkorera data zo muhicubahiro ko atamubwiye ngo uzonkorera azoshaja mu ijuru. Mu mwanya Yesu ataraza dukeneye kugira icubahiro. Dukeneye icubahiro. Nta jambo ugira ko nta cubahiro ufise. Uvugira hehe wewe wicarana n'abandi. Urazi ibintu guma wuzuranye ukwifuza kuri mu kukwica. Umuntu afise arifuza. Ndabaza ufise arifuza. Gusangira n'Imana kameremere kayo. Mumaze gucika muva mu iborero ryazanye mu isi no kwifuza. Twaracitse desha. Abantu basangira kamere n'Imana nabamaze gucika bava muri iryo borero ry'isi. None twavuyeyo mbariza mugenza bo ntibavuyeyo. Niyo kiri. Remera rero. Remera. Probleme rero ahantu iri kugira ngo simba tware mu bintu byinshi kwarige kubera kutagira umwanya wo gusimbura ubwanyu musome ijambo ry'Imana muri tari hagaciro muza ngahanye mugaragara muzuranye ibindi mu mutwe ivyo mu muryango ivyo ama telefone ivyo ama filme ivyo abagenzi bakwanse ivyo abagenzi bakugwanya abakuroga uzuvyuzuranye muri uyu mutwe kugira ngo ijambo ry'Imana rishobore kuronka ikibanza zero. Niho turihira twebwe abakozi b'Imana tuguma dusemera kuko ntimwumva. None mwumva bizogenda gute? Muga ngaha tuhamagara igisirimba acavayo. Satani arakure kugasimba ukagira gutya ukagira ivyo ugira wasohoka akijya kuri portail akakubwira ati sa wahejeje ngo rero garuka iwanje. Si bitubayemo imisi yose. Si bitubayemo kwisuraja kujisahawisha
mu gisagara tuvyita kwikuramwo ubwenge. Dusigaye tuza mu nzu y'Imana tukikuramwo ubwenge, ukabwikuramwo ukaraba ndamayiza ari karagira gutya bukavayo. Twaheza ngo ubuntu bw'Imana bujane nawe washikajya kuri portail bukagaruka. Tubu rero genda uvugane na nyene urupango, ubu rero genda subira kandi ugire gutya turaba akubwiye nyene urupango. Birashoboka, birashoboka. Ibi kugira ngo bibandanye nuko inzi irishwe, ibi kugira bibandanye nuko abana baza gufungura. Muracheza mwe. Ibi kugira ngo bibandanye ibyo dere nuko uzi neza yuko amashuri yarishwe, nuko uzi neza ko ufise sarere nziza. Naho ubundi ibi nukwikura mu bwenge. Harya murasura kubwamba harya kuniko kuri mbabwire kandi ndazi ko mu nyumva. Turashika ngaha tukaba komando, tukaba generale, tukaba bikomangoma. Nanje murabona ingene ndiko ndipompa, murabona ko ndi sawa. Ariko narigeze guhagara ngasubwa mbere mfashe mikro. Uyu munsi ndiko ndayifata, ndiko ndakorera aho Yesu yangiriye ubuntu akampereza. Muga narigeze kuza ndayifata ntumigwa nkuko ndamaheza yatumiwe. Nkaja gutumigwa urabi nkikura mu bwenge kubera nzi ko ofisi deni ryameza 6. Ukavuga ati ibanga ryo kwemera n'agatangaza, ukabwiriza ugagira ngo warangiza gusezera tuhora bane nawe, wasohoka hanze ukisubiza mu bwenge. Ati none utashe ko abantu bari kora ko mamashi abantu wahezagira batashe atacu bagusigiye batanazi yuko ofisi deni ryameza 6 ubutashe ukacutibuka gushika muhira kakubera urugendo kuvanga. Urabona kuva mu bwiza no gushika mu Nyakabiga hambere urugendo rwo kuva ibujumbura kagenda mu Rwanda. Kumva ntushaka gushika iwanyu ukiyumvira nuzuye amavuta mvuye guhezagira abantu fisi biyasha abantu bahezagira abantu bangumbira arambye ati upako sawa sawa kila kitu. Mugabo ntibazi ko ngira nduge nakorotse kubera ndiko ndiyumviranye n'urupango. Impemiri strong, mugaba corps na âme biri faible kuko ntacyo bifise. Wake up. Nikindi ko ndavuga kandi nigitangaza y'abandi ko ndabwira abazungu naba nabarengeye akarimbe. Kuba ndiko ndabibwira abanyafrika ntimumve muragwaye ingwara cyane. Kwa ingwara kuko umuzungu nushobora kumubwira ngo frigo, ngo umuzungu ngo umubwire ngo kwa umuzungu umubwire ngo urumva, ngo umuzungu umubwire ngo imodoka. Ivyo abazungu baragikemuye, ivyo barabikemuye. Imhemu iri down, mugabe corner arm biri up. Nta muntu yanyumvise. Abazungu bazamuye ame na corps, esprit barayikinyiza. Nico gituma biyahura kubera igishobora kumanajinga corner arm ni esprit strong. Come on, muriko muranyumva. Iyi mhemu iri strong ntushobora kwiyahura. Iyo ufitanye imigende imhemu Imana nayo idiringa niki, idiringa ni mhemu, idiringa n'umubiri. Irabizi yuko uvomerera imhemu, ugaburira imhemu, umubiri uraja anda urawumanura. Ibishobisho vya ame urabitsinyiza kubera imhemu yawe iri strong. Sasa turatangaje ingene twebwe nturi strong spirituellement, nturi strong muri ame, nturi strong no mu mubiri. None uri hehe gato? Mbariza mugenza bati uri strong he? Mbariza mugenza turi strong he? Ndababwira ingene ivy'imhemu ari byo bimanaging ivy'umubiri. Ndabibabwira, ndanabaha n'ivyanditswe kuko ntabwo ari IRAKOZE Olivier ariko arabibabwira. Ndabaha n'ivyanditswe, ndabaha byinshi kandi ngira mpese. Kandi mpeje guheza umuntu wese atarondera ingene ataha cuta, kuko hari igihe ushaka kusura kandi kwisuraje mu gisirimbwa. Nubwo wo kwisuraje kuri portail, igikenewe rero si soulagement, igikenewe no gukarisha imhemu kugira ngo ijuru rikumenye, nijyakumenye riguhereza ibituma corona ame bigira stability. Reka mabwiza ukuri, ndababwiza ukuri, ikintu cyonyene gituma umubiri utekana nukuburoraniwe atavyagufise, atamibazo, atamitwaro. Iyi mitwaro yakemutse uratekana mu Mana, uratekana mu Mana.
baranyumvaga ntuzi uzungu wanje aranyumva umuntu ari mu mwuka aranyumva cyane ntabwo muri ko muranyumva muranyumva yewe gaye mwa munacheza uyu muke wangu uyu siwani wa kiroho simuna iko na agenda iko nandika ndababwije ukuri pourcentage nyinshi uyu yababwiye ngo ntibaza badutahura iyo turiko turakora ibintu vyamara kuzana ivyamwa bagashaka kubijera niko bari niko bimeze bagashaka kujera ivyamwa bakunda ivyamwa mu bintu vya mbere dukundaniye ko tugira si spirituel mas no nambwira ngo ndavyumva ngo mwe marabizanye nuko abona ko nikora muvuko bikavayo aca nkunda ni sawa kuko arabona kuko abagore nibo ba mbere batinyejo ntabwo ari umwuka ibi ndiko ndabivuga ndangiza kubivuga gutya twamanuka kambwira ngo sheri isukari yaheze nubwo wabwiye abantu wagize gutya wagize gutya sukari yaheze ntumbwire ngo haleluya sukari hamuka stability ndaifize ko sheri wanje hatuna muzigo nyumba inalipwa rasio ipo batoto bako mu vacances lakini tunajua kama batasoma tutatukundana dukundana yambaye neza nta muza buze garderobe iruzuye ibitari yivyo n'umushiha ntimwobajera abo bagore ntibashobotse ugira ngo nukubavuga niko bari ivyo ntubasigure ngo haleluya ngo Imana ngo imbwiye ngo ejo ngizo bizanashire oya tigita ugaruka ufise ikintu uzanye ko Yesu yibeshe kugira ngo akugire umutwe erega ntukeneye Yesu wa mugabo na uri Yesu mu rugo rwawe ni wewe wenyine mwitirano na Yesu ni wewe mutwe kujya Yesu akorera ishengero kujya abereye umutwe eglise niko n'umugabo ategeza kubera umutwe umuryango utari umutwe urumuriza ntujora ntibikunda rihangana gasenga agira gutaka bona byabona bitevye avuga ati genda nawe usenge ni gute mbega kuguma mpane hamuja nisikia bado nisikilize sasa nichambwe kidogo tuve ngaho genda Deuteronome igice 8 Deuteronome igice 8 mie nasikia nachoka nasikia tuko tunachokeshana mimi na wewe usiko tuko turaruhishana ba urazi ko fierté yiwanje karuhuko kanje aruko wewe witahura hamana ugahabwa ivyo vy'umwana ukabibamo ukabigenderamo ndabahaye ivy'imwemu mu vyakire mu bisobanukirwe bibazanira ivy'umubiri mugakwera mutarasobanukirwa muri abami bakenye nico gitangaza ca mbere mbo igitangaza ca mbere musizuba no mwama Kenya ni wa wundi wo muri irigwe muramuzi ujya mwama yagendera muri vewe kandi rero urya ni aha yaragwaye bijya je sindavi namukurikenda mbwe ati wa mu president uri zero ngo agomba gufasha igihugu ngo ntagihombeshe umuntu umwe yohombesha amamiliyoni igihugu kamubwira ati ngiyi imiduga twayizanye uravyemerewe inzu nziza ngiyi ngo yango ngomba muri province ngo n'ababodyguard ntibame acasanga bamukunda rengo ntasesagura kumbe barya n'abadayimoni ariko ramukunda abadayimoni nibo bamukunda gusa bamubwira ngo ntusesagura ngo turagukunda ngo turakwemera ngo niwe mu president mwiza no president kucungwa kugendera mu mabrende ni haki yake birya ni bikeya cyane kubigize bije y'igihugu ivyo president agendera mbahe verse reka mbahereze Deuteronome mwahabeze 16 mwahumvise 16 ndashaka muhumviriza ahantu nyarutsa mpeze
abagaburira manu muri ubwo bugaragwa iyo basogokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo abacishe bugufi abagerageze maze amaherezo azabagire neza. Munisikirize vizuri, hazabaho etape zitatu z'ubuzima bw'urugendo rwo kururanirwa. Iyi etape ya mbere dusomye kuri 16 iratubwira ingene Imana yagaburiye manu abisirayeli. Mugabo ibagaburira manu yari injya, ntibari bafise akazi. Imana niyo yabagaburira, bari mu rugaragwa, bari bamerene. Ibagaburira manu basokuruza batigeze bakumenya, kugira ngo igire gute. Icyatumye ibagaburira manu yari kirashaka kugira ngo ibacishe gute bugufi, ibagerageze maze amaherezo igire gute. Mugabo ifisi ishaka kubagirira, mwavyumvise, ni manu mugabo ifise iri kiraba twara, iri kiraba twara. Ibarishije manu urabaye mu bihe byo kuburanirwa akanzo, mugabo Imana iri kira gutoza. Mugabo objectif yayo nyamukuru, destination finale, nuko kugirira neza. Mumvirize Imana, muyumvirize, kugira ngo ibagire neza. Yabahaye manu bwari ubuzima buciriritse, babaye mu buzima buciriritse, atari uko Imana ibuze, atari uko Imana yakehaniwe, atari uko Imana yahomvye. Mugabo ishaka kumanza kubagerageza no kubacisha bugufi, kugira ngo nibagirirwa neza baze bamenye aho byavuye. Uri kuravyumva? Iyo ni manu kugira izibagire neza. Manuka rero, mumviriza ahantu hakubere hashasha uko utigeze kuhumva, kandi muze mwirinde. Aha rero Imana itangiye kubabwira, mwoye kwiyumvira mu mitima yanyu mutubutore bwanyu n'inkomezi zacu nivyo vyaturonkesheje iki. Wumvise ya Mana iri kirarisha amana abantu, mugabo iri kirabatwara mu butunzi. Sinzi ko ari umuntu yanyumvise ma, sinzi ko ari umuntu yanyumvise. Ya yindi yari kirabarisha amanu iri kirabatwara mu butunzi, iri kibatwara mu butunzi. Gahunda ya papa, wa muntu dusangiye akameremere, ashaka kutunga, ashaka gutunga. Nico ashaka, nico yifu, ashaka kutunga, ashaka ko dutunga. Ndamahizi ubu wewe ubunyura hagaza ugumuko wibwira aho mu mutima wawe, wibwira ko tuzokwama muri iyi system gutumirwa, kugira gutya gutumirwa. Ubu reka dufise aho turiko turaje, dutegerezwa gutunga kugira Imana itangiye kubabwira bataranabironka, irikira babwira ati ni lazima utekereze, ntibarabishikamwo, mugabo Imana yarabiteguye. Irikira babwira hakiri kare, bari mu bugaragwa ntibarashika, mugabo Imana yamaze kubabwira ati rega mwebwe muri kondane gutura. Ntibarabironka, inde yanyumvise, ntibarabironka, mugabo Imana deja yarabiteguye. Itangiye kubategura ati Olivier, niba waba umumiliyarderi ntuze wishire hejuru ngo utangure kwibwira ngo n'ubutore bwawe. Niba waba patron, niba watunga villa, ntuze wibwira ngo niwe watumye yubaka. Bari abo bantu ari karabwira bari he, bari mu bugaragwa. Ubugaragwa burimo scorpion, ubugaragwa bushushe, mugabo deja baramaze gusezeranirwa yuko bazotunga. Imana ikibwira umuntu umutunzi ari mu bugaragwa. Ivyo bisobanura iki? Bisobanura Dawidi gusigwa amavuta agasubira kuragira intama. Ntivyamukoye kuba umwami. Nigihe yari umwami deja, mugabo igihe nicari bwagere, yari igifise ibintu igomba gukora kuri Sauli bitararangira. Akazi ka Sauli ntikari bwahere, mugabo ntivyasobanura ko Dawidi kuba kararagira atari umwami. Mana we, nta bantu ariko baranyumva Mana yanje. Imana sumusazi gusiga umusoro w'imyaka 16 yarangiza kumubwira ngo urumwami wa Isirayeli, ikaca yibagiza abantu ko habaye iyo ceremony, ikaca imubwira ngo subira kuragira umwami, kuragira intama. Mugabo Dawidi kari gafite ibanga, burya Imana yaragasura mu bugaragwa. Nubwo hariho Sauli, Imana arasanga Dawidi mu bugaragwa, ikamubwira ngo Dawidi we, don't worry, tekana, nubwo uri ngaha mu butayu, we uri ibyo ntabira kurorereye. Abantu bari mu butayu, abantu bararemerewe, mugabo Imana iri kirababwira ati muze mwirinde, ninabashikana muzotunga, ariko muze mwirinde
Sasa tunachoki hama tukacha tuvuga ngo ni mapenzi ya Mungu, ngo guchoka ni mapenzi ya Mungu, guchoka ni mapenzi ya shetani. Umuntu anezerewe gusenga rusha akavuga ngo ni Imana ndohishije, urayibeshera mu izina rya Yesu. Ariko subira kugaruka, igituma ivyo bintu biba nukumanza kwemera, kuko haryanye yamanje kubabwira ngo ibarisha amana kugira ngo ibacishe bugufi. Iyo iri kiragufyonda uremera. Erega aho niho hagoye kuri mwebwe. Mwego muba muhunga ko mwayihunze, muyihunze nayo kivuga ati koresha ingomezi zanyure, koresha izi wawe rero nizo kubesha. Nubyo kugenda ku ibotike ntizayira 2 kwa gatatu nzobikuriha hizi biro 2. Udubizi neza kuwa gatandatu ko atamuntu mufitanira nevo ko yaguha, aho gatora umuceri haryo gatora ibiharage, bose nimyaye guza yana mwene data hari umuntu yavaga hava yanzanira après-midi ntizi ibiharage ndoye gucishiriza ejo. Ubwo buzima mwumva buryoshe mwe, kandi ibindi ko ndavuga sindi ko ndavuga umuntu ndiko ndivuga, ndabuzi ntahi wanje aho mfise imatera, aho mfise urufunguruzo, ariko nkamanza kurorera 30 minutes mukanji kugira ngo nye ni botike ave ku muryango kubera 3,000 vuye gukorera Imana. Ndabizi wacoma ugasubira 3,000 kubera yicaye ahagaze ku muryango, nkaguma ndabira gutya umukozi Imana nguma ndongura gutya atari 30 minutes kugira ngo yinjire ninyavye kuri portail. Nkacamba oblige yo kuguma mu cyumba nashaka kwidegenza pour 3,000 francs. Ubwo buzima buraryoshye, buragapfa, burakagenda buhwereye, bura abakobwa bacu beza kubera gukehanirwa kubura parfum n'amavuta baguma babashira ku mugeto. Aza abakobwa bikorera nka uzi wikorera ninde umuhungu yo gukanga, wigurira Cotex, wigurira Suvetma, wigurira ikintu cyose ninde yo gukanga, wigurira ufise imodoka yawe ninde yo gukanga, ninde ko babakangisha amafaranga uwo muntu yo gukangisha iki, uwo gufatisha neza nuzi gutera imitoma murayumva, nuzi kudraga afise amajambo yiso naho ubundi ufise mugu udafise ntakende kurinda kudraga, akudragisha ivyaguha. Afata urugendo Dubai akakuzanira parfum, yafata ingindi akakuzanira iki, yagira gutya akaguhereza imodoka ntanayikugabira akakubwira ati yimara na mezi 2, utamupa mutalala tu kubera ubukene. Singane biryoshe umuseribatero w'umukobwa uremereye ufite inoti, mwuremera umugore afite amafaranga, ninde umugabo yo guhendesha ubutagira umutwe n'amaguru. Kubera gukena mugwa mwita ibintu vyiza byose ko ari vya shetani. Ushima umuntu akenye neza, ibintu vyiza byose avyita vya shetani, ngo nubwishimwe bw'iyisi. Akacazana ya verse ivuga ngo ntimugakunda ivy'isi. Singakunda ivy'isi, oya si ivy'isi yavuze ngo ntimugakunde systeme yawe, ntimugakunda ivyo ariko arapanga bibi. Naho ubundi sinitwoya nkuyanke ubaheye, genda ubwire nye n'urupanga ati nubwe mbi wawe ndakwanga ntuharara. Ucugenda kurara he mu giti, n'igiti gifise nyeneco. Nizo verse z'abantu barusha. Umuntu aburaniwe wese yama yifuza kuja mu ijuru. Umuntu atafise responsabilité y'ivyo akora ashaka kuja mu ijuru. Nico aca yicara akavuga umuntu akenye yicara ngaguma avuga ngo tubwire ivyica ntavyuzi ko utejejwe atazobona umwami Imana, utejejwe ntazobona umwami Imana. Ubu kweri ngende nkarazara imbwa zindi gata
kandi muribeshera. None ukora iki? Aho kazi ugakorera iki? Ko wanka amahera ugenda ukazi ushaka iki? Uja ukazi uronde ko wanka amahera. Kuyanka ugendera iki ukazi wa mugore we n'umugabo. Ariko mworetse ivyo bintu byo kuza murafata utuntu mufatanya murondera ikiganiro abandi bakarondera ama views. Views busike mushaka abantu bose ubaguza bagwanira amakamera bayandi bayakotesha ngo bashaka kuguruza channel. Imana yabati vyatu n'inkomezi zacu nivyo vyaturonkesheje ubutunzi. Sikia sasa ndayicumurya. Ndayice. Umviriza manura gatoya. Ariko muze mwibuka uhoraho Imana yanyu. Kwa sababu Mungu ndio anatufanya tufanye. Imana niyo ituma turoranirwa. Muze mwibuka uhoraho Imana yanyu. Umviriza kuko ari we. Vuga ngo niwe. Azobaho ubutore bwo kuronka ubutunzi kugira ngo ashitsiki. Ni kuvuga ngo gutunga ni sezerano. Ntavyo mwumvise? Ntavyo mwumvise basha. Mwavyumvise? Gutunga ni sezerano. Ni kuvuga ngo azobaho ubutore bwo kugira ubutunzi ili atimize ahadi. Sasa abantu bari muri karikiri umwanya ndiko na uyu mwanya wose maze hari abantu batarabihereza uburemere kuko ariko baribaza ati izoca urizera ni wizera mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Amini maneno ninawaambia alafu mtaona natokea. Ubutore bwo kuronka ubutunzi kugira ngo ashitse isezerano yarahiye basugo kuruza banyu. Imana yaramaze kurahira Abraham. Iyo tuvuga ngo turabizera Imana ni yabizera. Iyo tuvuga ijambo kwizera automatically tuba tuvuze Abraham uko niwe sekuruza wo kwizera. Sekuruza wo kwizera kubera iki? Sekuruza wo kwizera kuko yahawe Isaka mu myaka 100. Yihanganya agahabwa Isaka. Abraham aturepresenta mu buryo bw'umubiri. C'est pourquoi Isaka munyumvirize neza nico gituma Isaka Imana itemeye ko Abraham amwica kuko Isaka yarepresenta ibintu pratique. Hari hakenewe urya mwagazi arepresenta uzoza kudutabara mu mwuka kugira habeho equilibre. Isaka ntiyari gwicwa kuko ntiyari kuducungura. Isaka ni gisubizo cy'umuntu yaramaze gihategereje. Isaka ni sezerano. Hama Yesu nawe ni mhemu n'ubugingo. Iyo ubugingo bumeze neza no mu mubiri hataza Isaka. Tugire gute? Isaka arepresenta inyishu. Nico gituma dukomoka mu karaka Abraham. Niwe sogokuru wabizera. Hera. Nkuko biri n'uyu munsi isezerano. Abanyumvise mugira amaboko gutya kugira ngo mpese. Verse ya nyuma. Ngeza aho mfise nyinshi reka ngeze ngaho. Ndabira Romains 11:36. Romains 11:36. Zaje netugita kanisa. Senge. Kuko vyose vuga cyane ijambo biva bisobanura iki? Okay, reka dufate ko ari inkomoko mugabo mu mvugo uvugika kuva, reka dufate kuvayo. Donc niho bizanana. Ivyo papa fise si ivyo aguma nasigwiwe, hari umuntu akeneye kubiha. Kuko iyo bamutwumva mwebwa abahabaga parikinza ama V8 ama Range Rover ama Rolls Royce haba parikinza mu mufise ama alimentation komekome. Kuko vyose biva vuga cyane biva kandi bizanwa bizaniwe nde? Iya bizanya bizaniye nde? Bizaniwe nde? Inka, impene, intama, ibikoko. Iya bizanya bizaniye bande shengero? Ndiko ndabaza iya bizanye abizaniye bande? Ndasubiye ngo iya bizanye abizaniye bande? Mese gusa ngira mugenzi wavyumvise byose biri muri we kandi ntayemera ko abigumana aranabizana. Abizanira jewe, abizanira wewe. Hama yarangiza kandi vyagize gute? Vyaramuremewe. Akakazamo bashize ngo vyaramuremewe ni kugira ngo toujours ugume wibuka yuko atari we wavyihaye.
iyo bavuga ngo byaramuremewe ni kuvuga ngo toujours aracari le propriétaire wavyo, umwanya wose yo bitwara, kuko biraca guma wonora wabiguhaye, akudugije ugume uca bugufi, aguhaye uce bugufi, ugume werekana ugiye gukora ukunguka, muzanira umwereka ati ndiho kondesa ko ari we wampaye. Iyo utanguye kubikoresha ibindi ici bikwaka, kuko bizanwa nawe. C'est ça la vérité. Papa wanje ko niko kuri bakunzi banje, bizanwa nawe. Hama rero twe tubayeho igihe Imana yaduhaye kururanirwa, kuguma tuyibwira ngo icubahiro kibe iciwe ibihe bidashira. Aka kajambo nako kariko kugira ngo twame tukuranira ngaha tutazanye imitwaro, tuje gushima ivyo Imana yakoze. Nagiye gucuruza nungutse, nahereye banzanira, ubu nanje ndishikira ku isoko, ubu nanje kurize ukaguma ugaruka kubwira Imana ngo Mana ukunduza icubahiro kibe icawe, icubahiro kibe icawe. Ni bande vy'ukuri bariko baravuga ngo icubahiro kibe icawe vyo mu buryo bw'umubiri atari byo mu buryo bw'imhembo? Ni bakeya. Dufise za ndashima z'imiruho, anamshukuru Mungu ya kirokore, lakini kiverite cha ukweli hakuna. Narifise imibembe Imana irankijije, ndagarutse gushima. Narimbabaye, narifise ingorane, ndagarutse gushima. Umwana wanje yararwaye, yarapfuye, Yesu aramuzuye, ngarutse gushima. Ntashimwe riryoshe nk'ishimwe rifadika, ntashimwe riryoshe nko kuza kubwira Eri ni jewe wa mugore narasenze none nguyu wa mwana, nanje ndi wa mugore nahora mboroga, wa wundi wabwira ngo naborewe, wa mwana nariko ndasaba njohuyo. Iyo ni shukurani inaja ikwije kondisiyo. Bwira mugenzi wangu ikwije kondisiyo. Ndagusengeye Imana iguha amashimwe y'ibifatika, iguha amashimwe y'ibifatika. Muhaguruke. Ngwino ivyemeze iraheze, ngwino ivyemeze iraheze kwe, ngwino. Haleluya. Yo, ngwino ivyemeze we. Muroreye gatoya, havuga ngo iki kabiri ku murongo w'10 Abanyefeso. Uzi gusoma igifaransa neza kinsomere, rivuga neza mu gifaransa. Louis second uyifise mu gifaransa, abayishire mu kirundi agira umuntu ayisoma iryo jambo kabiri ku murongo wa kabiri. Soma. Havuga ngo iki? Kabiri urahafise? Kabiri soma umurongo w'10. Ego papa, En réalité, ego, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Harimo pratique no kubibamo. Ukirundi rivuga ngo kuko turi biremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukora ibikorwa vyiza. Wokora imirimo vyiza atacu ufise, ubu woga umugenda kuraba muri orpheline iminsi yose kumubwira ngo Yesu arabakunda atacu twara. Orpheline ikende kuko umugenda kwagera Yesu cyangwa ikende kutwara imiceri. Ibikorwa vyiza ni ibintu bifadika, mukora ibikorwa vyiza ivyo Imana yateguye kera ngo tugira gute? Subiramwo tubigenderemwo. Utegeza kuba muri movement, tegeza kuba ufise ivyo uri kurakora vyarateguwe, mugabo kwera mentalite zacu tutakene kuzihindura, turacari yo twavuye. Ibi byo gusiba urazi consequence ibi byose. Umuntu aba muri Kristo Yesu atabona ivyamwa vyayo, atishugwa, amaherezo arabivamo. Niyo conclusion mbahaye. Utegeza kwanka Yesu. Iyo utabona ivyamwa vyiwe wanka Yesu. Kandi Bibiliya ivuga ngo nimwama cyane ngo data azogira gute? Arashimagizwa. Iyo mururaniwe, papa aravuga ati voilà mon fils. Abantu bakavuga tujya muntu n'umukizwa kandi n'umubosi. Iyo twama cyane vuga ngo cyane, data agira gute? Arashimagizwa.